kandi tukaba twizera yuko n'ubutunzi buzoca bwiyongera hejuru yuko atakidandazwa na kimwe kizorengana kitarishikora. Hantu hatera amazi, murabona yuko ari ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, muravye hariya hepfo aho bizubakwa, ariko ivyigwa vyarakozwe n'abahinga babizobereyemo mu bijanye n'inyubako, kandi batwijeje cyane yuko ibikorwa vy'ibanze bazotangura gukora kuzoba ari ukubanza gufurira bakongera bagatsindagira. Biboneka yuko bazokora ibikorwa vyiza bimeze neza, kandi bitazotuma izo nyubakwa zigira ikibazo na kimwe. Mu vyigwa bakoze barabonye yuko ziheze kubakwa atangorane n'imwe izohaba. Jewe ni Dr Martin Ndayizera, aba ndi mu nyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubutare, agataka, amasoko ntanganguvu, ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi. Twaje gutanguza ibikorwa vyo kubaka ico bita mu rurimi rw'igifaransa poste transfrontalier. Ikaba ari inyubako izotuma abantu barengana uruja n'uruza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'igihugu c'Uburundi, imigenderanire imera neza. Ubu hahora hibonekeza ko uruja n'uruza rwari rugoye kubera hasanzwe ari hato cane, ariko aho buca bukera hubakwa izi nyubako zaho imiduga ishikira, zahakorera abajejwe migration, ahakorera abajejwe ivyo kwegeranya amakori, eka nahazoba haca abasanzwe bariko barajabuka canke baza mu Burundi. Turabona neza cane yuko bigiye koroha. Bino bikorwa rero bikaba biteguwe ku kiringo c'imyaka 2, amezi 28. Uno musi rero kari akaryo keza yuko dushobora gutanguza bino bikorwa, kandi tukizera yuko bizorangira ku gihe gitegekanijwe. Ibi bikorwa ahanini bijejwe kubaka inyubako. Izo nyubako zikaba zizofasha abenegihugu guhanahana ibidandazwa vyoroshe. Nkuko narimpeje kubivuga, musanzwe mwebwe nyene mwiboneye yuko aho hari hasanzwe hakorerwa ibi bikorwa hatameze neza cyane, ariko muravye no ku gicapo murabona yuko abenegihugu bagiye koroherwa, baba abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo canke abo muri Repubulika y'Uburundi, bose bazokoroherwa mu gihe bazoba bariko baracisha ibidandazwa kuri uyu muhora wa Gatumba. Eka n'ibidandazwa bizogenda vyoroshe atangorane, eka n'uruja n'uruza rw'abenegihugu ruzoheza ruce rworoha. Bino bikorwa nkuko vyatunganijwe bizotwara uburyo bungana n'imiliyoni 90 y'amafaranga y'abanyamerika. Hanyuma bikaba bitegekanijwe guhera muri iyo myaka 2 nababwiye ibijanye n'inyubako, ariko hejuru yaho hariho nibarabara rizubakwa rizohuza uyu muhora hamwe na Kavimvira hano muri Kiriba. Murumva yuko ibikorwa sibike. Ibi bikorwa rero bikaba byafashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Nkuko musanzwe mubizi, iyo hubatswe inyubako ica ihurumbirwa. Iyi nyubako rero niyahera kubakwa, turabona yuko nko kwegeranya amakori n'amatagise bizoca vyoroha, kuko tuzoshiraho bimwe bita mu rurimi rw'igifaransa les balances be n'amascanner ajejwe kuraba ibidandazwa biriko vyinjira n'ibisohoka. Tukizera yuko iyi poste niyahera kubakwa, yuko ibidandazwa vyahora bica mu kinywabi, uno musi abajejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obere izobibona atangorane bashoboye kugira, kandi tukaba twizera yuko n'ubutunzi buzoca bwiyongera hejuru yuko atakidandazwa na kimwe kizorengana kitarishikora. Ego murakoze. Ibikorwa bisanzwe bizokorerwa n'ivyo ahantu hatera amazi. Murabona yuko ari ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, muravye hariya hepfo aho bizubakwa, ariko ivyigwa vyarakozwe n'abahinga
babizobereyemo mu bijanye n'inyubako, kandi batwijeje cyane yuko ibikorwa vy'ibanze bazotangura gukora kuzoba ari ukubanza gufurira bakongera bagatsindagira. Biboneka yuko bazokora ibikorwa vyiza bimeze neza, kandi bitazotuma izo nyubakwa zigira ikibazo na kimwe. Mu vyigwa bakoze barabonye yuko ziheze kubakwa atangorane n'imwe izohaba.